turabahaye ikaze bakunzi ba stati zanje n'abakunzi bakunda gukurikirana amaposte yanje as Nelly Nat Queen of Base. Uno musi rero amakuru ngira ndabahe yaranze inonzwi beze yakubise bigacika ni beze ya Monkenzi Monawarda. Abantu benshi cyane barabonye ukuboko k'umukunzi wiwe aho yahawe impeta kuri Saint Valentin itariki 14 kuno kwezi kwa ruhuhuma, ariko yari yatevye kumugaragaza amafoto. Je nari namaze kumenya vyose, arambira ati Nelly Nat, ndabizi yuko wewe ushobora kuba wamenye vyabaye, ariko sishaka ngenda kweka amafoto, sishaka yuko uza kugirane uza kuzisohora ntaritegura neza. Okay, ndamwemerera, ariko rero benshi barabonye uko vyagenze baca batanga kuvuga ngo why yapostinze ukuboko umugabo we nitumubone atinyiki munyuma. Rero umwe bagenzi ba Monawarda cara mu deseva cara sorry foto y'umukunzi wiwe ibaye scoop. Ndambye ati Mona wani wasohora indirimbo. Inkuru rero yaranze kuno kwezi n'indwi iheze yari moto ku mukunzi wa Monawarda, nande nawe nyene isaku ziba nyinshi. Abantu rero baba bakunda isaku, please turabasavye entertainment abasare sema kamubona abakunzi bacu tuzobanyegeza, tubanyegeze maka suko tubanga turabakunda, ahubwo dukeneye yuko amakomentera yo negative ashikira no gucafuza abakunzi bacu. Rero inyuma yaho reka tudabereke umustajere wacu, sinzi ko azoshobora kuvuga ivyo nandika. Reka ndamuhamagare hano kuri plateau za Queen of Base. Merci beaucoup. Nitwa Shabir Chubahiro, ndoza nzokoma ngerageza kubaha amakuru ashushe kuri statut, nzokoma ngerageza kubaha za buzz zishushe cyane nkuko boss wanje yitwa Queen of Buzz. Nazige nzogerageza ego kujya yita Queen of Buzz, nanje ngiye kuba King of Buzz. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kwa ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabuzz for real. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi ngene gutuma wewe wiga umenye ibintu biri deep. Mugabe iyi vendredi iratandukanye n'andi ma vendredi, iratandukanye n'andi ma hangout tumaze kurikana kubera yuko no munsi turaza kuvuga ibintu byinshi, urusaku, buzz hamwe n'ibindi bintu bishushe biri on trend right now. So my people, umutima wanje umvugiye kubera yuko that's my first time guhura nawe tukicarana umwanya munini ya tukayaga ibintu byinshi. Ni ryambere tuteye story, ni ryambere dukoze nawe ikiganiro bisigura yuko turaza kumumenya deep. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Nadia Hakizimana. Ni Nadia Hakizimana kubwira yuko yavutse le 24 juillet mu mwaka wa 1992. Ni Nadia Hakizimana spotlight canke social media yahisemo kwita Nelly Nat. Ni Nelly Nat agira wa gatatu mu muryango, umukobwa agira gatatu mu muryango wabo. Nelly Nat nyene ndashaka kubwira yuko papa wiwe yitwa Jean Paul, mama we akaba yitwa Jacqueline. Ni Nelly Nat amaze kuba CEO mu companies menshi atandukanye. Ni Nelly Nat no kubwira yuko right now yahuze akora mu kinyamakuru cya kera cyitwa Rema FM canke Rema TV. Ni Nelly Nat nyene no kubwira yuko right now kanditse k'inkuru menye yuko uza gutrending, akwanditse k'inkuru menye yuko iza kuzunguruka no hose, akwanditse k'inkuru umenye yuko n'utarakuzi aza kukumenya. Bamwita Queen of Buzz ya my stage. Dikonshaza mukoresha ikiganiro nk'umustagiaire wiwe, ndabikora njashaka kunyita King of Buzz. Hello 5 papa wa mukuye. Papa na mama mbebuke kirageze oya na interview ndavuga amazina ya papa na mama. Umva no kwita King of antuka basha ese yasinda ibuha mugabo uri documentation urashaka kuja hasi gatoya musi wawe antuka agerageje. Umeze neza ariko wallahi numva gyoye sana. Urazi ikintu cyanyoheye before ko duhura, before ko twatsa amakamera, twayazi ibintu byinshi cyane byubaka biratuma ndakumenya. Twayazi ibintu byinshi cyane ndavuga ati kuya kuntu bamwiyumvira Nelly Nat bakazoronka umwanya wo kwicara nawe bazomumenya ukuntu ari umuntu mwiza, ukuntu atera inkuru, ukuntu abayifuriza neza ku bantu bose. Umeze fresh ariko ndashima gusa klime yanyu problème irakujere irarenza tukani ni bien ça. By the way nakunze outfit yawe. Thank you so much of it. Ndaraba umuhost ngene look at you
ufite look zawe uri umuntu akunda kwambara ibintu by'ikigangster kamaka rero urumva bati ndafise style y'ikigangster reka ndamutsemo iyo bishitse mu gitondo ukavyuka wifuza kujamo ahantu sivyo n'ivyo ibintu uraba kugira wambare ndaba kugira nambare kugira utori mu nzu kugira ntori mu nzu bongiye ku biro mbafise amakosa ishaka kuja ku biro jewe ntambaye ikirato cyo hejuru nambaye kandi ikoti costume hejuru style zanje ni ipantaro ya skin hamwe n'utubody utubody canke udusengre nga turi kuri ndiriko sinda iri ntadoda hama nkatashira ko rero akavest kabisa navuze muri intro yuko witwa Nadia Hakizimana ndifuza kumenya Nadia Hakizimana Nat yaje gute Bonate ni Natasha iyo ndabivuze hariho bamwe bihora bibabaza n'abandi baca babikunda kandi twame tuvuga ivyiza nituze tuvuga ibibi gusa ku bantu tuvuge ivyiza kuko abantu bose barazi Nati ufite jewe na Natasha wenyene yaratangaye yumvise ko ndumufana wiwe ndamukunda shobora gufata nkashira ku izina ryiwe Nat kabisa ko ndibuka nigiye nugurura restaurant nari nagize Nat food drink arambye ati Nelly jewe ndifuza yuko nzoza kuri restaurant yawe kabisa kubera nubwa mbere umuntu ashaka gukoresha izina ryanje mu gikorwa ca business Nat yavuye kuri Natasha kabisa kuko nahoze ndumufana wiwe wa mbere apana wa kabiri nahoze ndumufana wiwe wa mbere atari ku ubu usanga cyacija mu bindi ubuzima gacukura ko ari imyaka duca mu bintu bitandukanye nahoze ndumufana wiwe ntarabamumenyesha amakuru ndibuka ariko c'était en 2015 aho natangiye kuja muri groupe yiwe manager wiwe Rafa ayishizemo naho nyene byabaye ibintu bya master page bo ko yari umugenzi wanje mu gihosha aramubwira ati uya napenda Natasha sana hoje arifise the way na look yashizemo meshe za mauve nanje nacanda zironde wacutsamwe nawe uragegeza kubaho mu buzima Natasha bayeho nyene gusa ikintu cyari cyarananiye kumwa kujya kwiwe kubera naratinya ko famille yanje vraiment nakudiye mu bakizwa mu Pentecote ufite navuga ati oya bomenya papa yo mbona gute kubera ari kuntu abavyeyi batakira ibintu cyo kimwe uko babitahura ariko ibisigaye nagira byose yari Natasha hari ukuntu Natasha arabaye ubuzima buzimvye hari ukuntu still nawe abaye ubuzima buzimvye kugerageza kwigana umuntu akurusha amafaranga akurusha ubushobozi byari bimeze gute sometimes no jewe mu bisanzwe sinovuga yuko ofete niyo muri magazi urabona hariho magazi zigurisha imuzu ugasanga zigurisha nk'iraki zitanu hakabaho meme n'akamagaze muri quartier gacuruza ya munzu nyene ija kugurishwa n'igihumbi kawaida barondera ofete nararaba style Natasha yambaye ukavuga ati acavuga ati izireka ndazironde n'isiti gaca ndondera ikabane ya style yo kayibona umva nk'imeshe Natasha yashirako zibara ama express azizi wagira karite ya kabiri kandi we urumva ari igihe yatuma ko no muri Tanzania gatuma muri Tanzania ibyo gusuka mwaje nacange naranje mu Kamenge nkarondera kumara make ngashirako nice nice hari ikintu wambwiye avant kijanye yo kuwakuze muri famille y'abantu bakijijwe aba Pentecote gukura muri famille y'aba Pentecote ukaca uhitamo iyindi nzira itajanye no gukizwa gose kuko turaza abantu bakijijwe kuntu bameze turazi ubuzima bayemo sivyo mugabo ukaca uhitamwo ubundi buzima bwo kuja muri industry ubundi buzima bwo kuba queen of buzz bwo kurondera kugira dore bimeze gute ku bavyeyi wawe bavyakiriye gute bamaze kubona umukobwa wacu agiye muri ino nzira warabaye muri babakobwa bahanurwa n'abavyeyi babati ivyo bintu giyemo uzotwara mada ivyo bintu giyemo uzonyumumogi ivyo bintu giyemo tubwira iyo story ufite twebwe abantu bashaka kubaba mu zimama bisoso mu mama arakazi atari bari akuze ariko araja mu maswasanga sino mama mongera umuzaniye gafe mama yaragukubita kabisa sikuvuga ngo nandera afise no muvyeyi wanje mama barigeze bavuga mutazira yitwa Jacqueline mbwa barigeze baramutaziye Jackie
ko mama yaragira business ziwe afise akabare kandi mama ni nkuko umukozi ashatse kubivuga ukuntu kubera n'umuntu muvyeyi yarakaje cyo no muhira urunganwe baratinya no kuza muhira kubera avuga ati ugenda uvugisha umugabo wawe mama ararangurira mama Jackie urumva ngo rero entre tatwe mama ari cool mama ari cool cyane gose no muhira wanashimatse papa yarafise studio kabisa abajene bose mu makantier atandukanye misosi mu baza guteramira imbere yo muhira bari baranashize n'udutebe imbere yo fite y'urugo kubera umuziki baza bakurikira umuziki wo muri studio muhira urumva je papa wanje bamutazira DJ kandi papa yarabikunda kabisa urumva ameteshaze kwereka yuko jewe n'abantu bari cool gusa umuvyeyi ntareka gutinya yikije mumenyesha makuru byari byiza kuko baricara bakanyumviriza rema yumvirizwa hose ibiganiro by'abana bakanyumviriza bakaryoherwa umugabo ibi vy'amabeze aho ndabitanguriye rero birakara cyane uramaze kuronka audio ya 7 minutes y'umuvyeyi 10 minutes 15 minutes akubwira gute ivyo bintu urimo biragarike tuzokutora ikiziga bazokwica abarundi bakujya kuno kivye y'abarundi tuvugisha ukuri abarundi ntidukundana abarundi kandi turagiriranira ishari tutahura ibintu ngaje ndagerageza kubimusigurira mama ndamubwira mutama oya haya ni ibintu byacu by'abasani ibiki kuko je mama bari bazi ko ndi muri monde y'abasani nkorana n'abastare nadashari umugenzi wanje numva ndi muri timu yiwe umva ivyo barabitaho mugabo ibi bindi vy'amabeze byarabagoye gutaho kabisa byarabagoye babitaho uyu turi kumwe na papa ubu muri 2023 afe turi kumwe na papa akaza yumva ndose nk'idiri yo mu diaspora tuko turavuga okay shaka postingire ndagwa amafaranga mari mikashi yawe cyo ndamuha amahera agacaza ndamweretse mutama raba barandungiye kora bya bintu muramo ngo ngo nyamba ngo bera biguha amafaranga ngo cyusenga rero imana ubigende mu bukebuke batoye banje barafashije kubatsahuza ubu ni bohamen kabisa hari ukuntu umuntu amaze kugira kuri level kwita queen of birds hariyo ama aspect amwe yivyerekana ko ari queen of birds sivyo iryo zina ryo kwita queen of birds tubwira ama point amwe uvuga ati impamvu je ndi queen of birds ni kubera iki ni kubera kandi ni iki bon en fait je amazina jewe sindayiha sofunat okay ibisigaye barabimaye baramaye bon sauf que nihaye queen of microphone nyiri kuri khema ko ufite nabona okay Nelly Nat, Natasha ni queen of the stage chamuga ati nanje ndi queen of microphone kandi yo ngoma mu mwuga vraiment mba ndi queen of microphone na numwe yakwa gufasta kibazo cyawe nabyo ngabo ibisigaye queen of base nabafana okay nibaza niye impamvu uri queen of base kubera iyo postinze ikintu gica gitrendinga abantu bose bagashaka kumenya who's Nelly Nat Nelly Nat ninde nuwaho mukobwa mbwa kuro mu mabose baranzi ngabo bacavuga ati ubu kubera ko wewe kubera ko we kwenza umengana ntuze yari umengana DJ Mara yo barimo abantu bakubanyezi banyisigyo zina kubera ko wewe ikintu cyose tukibonera mu group igakibadeba ijya ni base bayita buzz kabisa aha ndavyibutse umuntu yanyitse queen of base ni Edna Key niwe yanyise ndavyibutse niwe yanyise queen of base twariwe ndiko ndaciringa nawe acirambira ati burya rero neri wewe uri kwindeka wewe gumana signature ya queen of base ndayiguhaye tugire na live kuri Facebook shatugira na live kabisa umva amazina babona bade ben ngo MVP kubera ikintu jewe ndiko ndakora ikintu ngoriki mbashaka ngorikintu wowe utakoze wowe utoshobora gukora ndafise sinze agasinyatire kiwanje ku buryo nkoze ikintu wowe uje ati uyu ninde urumva bamwe ari mbe wundi yavuze ngo yavuze bashanyanditse ikiyago tujya mu muhungu hariho umuntu aheruka kunyandikira izina avuze ati ngo
ngo Nat the hit maker uzona bica nani ngo Nat the hit maker ako ni gashasha rero kabisa turi le 1er mars twe turi mi février no kwezi twagenewe urukundo no kwezi twagenewe kubwira umusheri wawe ati je t'aime kumwereka urukundo kumusohokana le 14 février sivyo umunsi wa Saint Valentin aho benshi muri twebwe twagize ama date n'abasheri bacu sivyo benshi muri twebwe twaragize ama sorties n'abakunzi biwacu mugabo industry yo mu Burundi twarabuze mu ba influencers bahari mu ba artistes mu bantu bari mu domaine entertainment twarabuze n'umuntu numwe tubona ku ma story yiwe canke Instagram yiwe yasohokanye n'umukunzi wiwe je ku bwanje ndavuga ati ico nzi Nelly Nat nari single you single Nelly Nat nari single ndagerageza kuja ku ma platform yawe yose ukoresha Twitter Instagram yawe Facebook yawe WhatsApp yawe ndavuga ati none Nelly Nat kwikata tweretse basi ukuboko gusa asohotse n'umukunzi bimeze gute Saint Valentin ageze gute wiri uryamye banza nari ngo amaso maso yimbwa nari ngo amaso et puis aussi le copain yari yagize yaragoye malaria yo kwa baita ba biker bajya batwara ibyo motoga vuruvu arabikunda gose okay rero yamaze iminsi baduga ruguru mu misozi rero ko bajya baca mu twira twaguca baduga rero avec la fatigue yaragoye malaria umva nitwari no kunabona kwezi kose none nuko byaciyemo basi ingwa rero amaso no yaragoye malaria ariko aka gift go konora karose gusa sinagapostinze ariko iconzi coco je ndi mu bantu ntakunda kuexposa umukunzi wanje sindabikunda kabisa sindabikunda kiri apa y'umukunzi wanje je uzorabe kabosi no kuri stats ni gake postinga famille yanje kabisa kubona maze kora ko stats y'abantu bose barayibona kandi irazunguruka afite ndevita ku keepinga private life yanje sauf gusaba brothers turashobora gucinga nkafata video ifoto naho yene ni gake ndabashirako umbabarire guciramo Nelly Nat ukuntu tukubona ku ma social media umengura umuntu nyene na blague uri strict urakaze umengura umujeshi nyene mugabo let me know mu rukundo umeze gutega Nelly sauf que uri sawa ava bisohokana n'abarundi c'est très méchant quoi fait jewe James urukundo rurenze ndiko ndavuga urukundo abantu bakundana baravyumva James urukundo rurenze mba ndi wa muntu nkeneye mba ndi wa muntu nkeneye yuko ugira freedom yawe nanje nkagira freedom yanje kandi jewe simba shaka gutusha conversation zawe telefone yawe no sishaka kumenya aho wagiye nuko ansuka ngira umwese wanje ashobora gushingira naye Nelly uri romantique ndashaka gutera inkuru ndashaka kubwira nipe story mama kandi jewe ndi wa muntu byo tuko ndavuga se bwayo je ndi wa muntu ntazi kubaza umukunzi wanje kutishura message uri mu biki no kandi nawe mbashaka kubera jewe nagustressa ntubinkorere freedom yawe bayigura jewe mundekere ngene demokrasi yanje mugabo jewe ndubaha umungu ndatanga keirenze ndashaka guha amakado Nelly ni cheki ndabizafisa amakado menshi aba-ex bawe apana aba umu-ex wawe umu ex umwe je nakubwiye abantu barashaka kuvuga ati ndiko ndabesha je nakuriye mu Pentecost nagumanye indero yo mu Pentecost navuye mu Pentecost niga muri seconde naho nyine sindabatizwa mu yindi dini naratinye ibintu vy'ama relation amoureuse biko uravyumva antuka abana benshi mu gihe bashaka gushingira inama cyane ariko mico gihe vyaramprivé kugenda mu relation menshi ho je ndibuka yuko umutipe twataye gusohokana n'umunyagitega benshi ariho peut-être abo babibuka abo bavukana bashaka kwibuka la relation kandi je relation zanje ngidanye n'umutipe kubera ngana amavuta Imana yasize menshi arakaka
ndagira igikundiro meme muri famille yiwe usanga afite amakolasha babukana so je nibaza yuko uyo niwe novuga yuko hageze twaragire bon byaraheze nyene bivanye na challenge zamushitseko baramuhishano arahakwa gupfa cabona aho kumenga abantu bose arabanza kabisa kuko je nige yagwara je naratonda kumuraba muri translation kuko ravyo mugabo day of day nyene naratahuye yuko atariwe turagira gutya muga tugumana holasha kandi je sikunda nabangu birabura rabaho yamungu muremure afise inzobe w'amasomane ni mwiza vraiment ushatse kuvuga ko jewe unamuravye uvuga ati Nelly je ni wonyikoza rero lofetwe nirabura kuko uravyuva rero uyo birahera kandi je ndi wa muntu horashiyeze simfa kuja mu yindi kabisa ndiha umwanya munini wa gose rero après ndaja mu rukundo muri c'était en 2016 muga ivyo nivyo kuva kera niga mu je nivyo kuva muri 2012 2013 cyandi umwanya avuga ati reka meze ishure kabisa ama umva ko nagiye mu rukundo niga mu 12 nawe nagiye ko urukundo rwa mbere ugiye biga mu 12 kuko watevye umwanya wose nakubwiye niyo discipline nakuranye kuko abapeje ko ti barafise discipline yo ibintu by'abahungu by'abagabo nice one wambwiye ati uri romantique gose nica ikintu cy'ubusazi wakoreye umuhungu uvuga ati napa ni exagere ukabona yuko j'exagere gukora kino kintu kuri uwo mujama wagikoranye kuri urukundo ko exagere ko exagera au demi amen nica ikintu cyatarumaze gukorera umuhungu ku buryo uvuga ati this is too much ni ryambere ngoze bino bintu ego yarigeze kugwara ndi hanze y'igihugu barambwira ko yagize agapeti accident et après quand akeneye opération urgent qu'est-ce que j'ai fait j'ai contribué nararungitse amera atari make ndakontribuwa kwera umuntu mukundanye prido inane $500 bena narungitse angaye sinibuka yo narungitse Uganzwa vraiment yaramara menshi warifunze kugira ashobore kumererwa neza naramurikiye juste kumusupportinga nk'umukunzi nyene kuko umva waba uri touché kandi sinabirungitse ngo ndamuhonga no nibwo buzima twari turimo kuko radio yarazi ko des fois ndakunda umuvinyu yarashaka kumbwirira agasiprise akangurira umuvinyu merci beaucoup uravyumva je ndatanga keya ndashaka kubona ko urushe ndashaka kugira massage ndashaka kugukanda ibirenge agushuhiriza amayanga ashusha amazi mama nakeya ndatanga keya reka bihanye siri ndakoreka video ndiko ndagirira ukurakanda nyene ndamugirira amaguru bisigura yuko umuntu ndatanga keya umuntu arose chance yo kunana ndashaka kuvuga okay yo mushiri wanje nagiye ahantu ndabona akantu keza j'achète je te donne byabindi tubona wewe naragize na voyage mu Buganda ndagira voyage Tanzania nazana amasandare yiwe nkamugurira ikirato ciza nkanywa kandi nawe yene aravyibuka bisigura yuko umuhungu arose chance yo kunana nawe abahiriwe yani naco gituma nakubwiye bo abahiriwe cyane gose kabisa master then ex wawe I don't know if ishaka kucishura ariko yes hari abantu benshi bavuga ati we yarakwihakanye it's up to him muga ndubura kureka ama conversation turi bon turavugana arambwira ati projet yawe ni bon gira gucashiramo ibi udura bukorere kuri ibi we are good kandi kuri level turiko turi kuri level yo guterana amajambo nkuko vyabaye kubera ari umustare urumva umenyekanye I think yuko ngira n'abakopine biwe arababwira jewe hari impamvu dakwaje Masterland hari impamvu imwe impamvu nuko nari nifuza kumenya niye part wagize muri carrière ya Masterland twege tutamenye sivyo nuko ari kuboko wongereje ko muri carrière yiwe ya Masterland nivyo ibintu wagerageza kuzura mufasha Masterland kugira ashobora to the next level fet yuko mwari muri mu rukundo bon je warashima ntitwari ubwa mbere ndavyemeye sinavyemera sinakunda kubivuga ofite jewe wanashima he was the one yamanuye nje mwuga kumenyesha abakuru Masterland nice mbwa ikintu tutahurizako gutukana mu magroupe kandi jewe sinagiye kumenyesha amakuru ngo mbaye mu journaliste Masterland ari hit ngo ndamubwirire promotion nkuni no twamenyanye aho kunagenda mena n'abastar
jewe ku muri 2015 nara DJ Rafa yarashyize muri groupe yiwe Buja Flavor yari trend kuko ico gihe Buja Flavor cyari caca kuri Sara I know rero ndajayo angira admi ca ndamuproposa ko no créer ikiganiro 20h45 batari 20h cyo kugirane cyo gutumira abastar baza tubabaza ibibazo muri groupe. Cyo naragikre. Et après ngaca nondera inimero z'umu artiste ngaca nambura ni Nelly kuko je bari banze mukavuye kenshi mu magroupe utuka. Kandi nifise na morale. Et après ndamutextinga ndamubwira ko twe twari ibintu byigeze kuba tambira amahoro. Je nari mu ba membre baje. Uravyumva? Et après nawe yari umu ambassadeur kandi yari Master Music yari kumwe n'abateguye bari en partenaire n'abateguye ico giteramo kabisa. Basi niho twataye kumenyana mugabo jewe nari umuntu naragayana gose kandi sinaho umwanya nubikoze bari rero wowe ryanzobe yiwe niyo yatumye ndamwemera sino il était wabaye attiré par kwa ngunda wangu binzobe Master Lendo wabaye attiré yaragize akantu afite ndibuka yuko nagiye no kumuramutsa turi aba friends tutaga turi abagenzi ndagenda nambwiye ati ndagenda ahubwo wewe yaratangaye ngiyiwe cambona 17 agamba ati muse gutaharageze kirukaze muhira aranuboti umugabo araba kabisa urumva ndere umva twarabajama nice one reka dutro nico gituma ashatse kuvuga yuko hari abantu bibaza ko noba nari umujournaliste kwanda promoting ko byarazanye ico gihe 2016 byarazanye cuka kiwi hari abatiste banyanzikira bavuga ati no uramuvuza cyane Master Lende no je nagiye kuri le masanga Master bamuvuza ari umwana waho bamukunda musupport kabisa ico gituma jewe wa gushiramo muri carrière yiwe peut-être que kujya nabandi kuri manette kuri micro ugadutamwe indirimbo yiwe kabisa ati bimeze gutya ati baby ndiko ndashya mu turimbo twa sino naho vraiment nibaza yuko kira mu mugabo bivana n'ukuntu muba mu numungazi ubwenge cyane araciye ubwenge cyane kandi arashaka kukugurura mu mutwe ariko yagiye ntiyari yari umupetsi mugaga nzobe yiwe n'ubu iracakwatira ko ahubwo inzobe yiwe yaragabanutse yafise inzobe nyinshi kabisa umuntu wamenga n'umuzungu kandi urumva ni bose uko bavukana kabisa reka tudroping story ya Master Land mugabo ngaruke ku story twavuganye before yuko twatsama kamera wambwiye yuko ka boss jewe abahungu birabura suto abarundi sigu yanje je manishakira abantu babazungu kubera yuko ibintu ari fresh sana ni difference yari hagati uwo umatse kubona hagati yo kunda n'umuzungu niyo kunda n'umurundi boss umurundi abandi bashavuga ati harimo kuba discrimination kubigize inyuma no nishwa y'umuntu kujya ari umuntu avuga ati ndakunda umukobwa avyibushe ugaye ndakunda umukobwa muto ndakunda umuntu mugufi muremure afite ni shwa y'umuntu kandi ntaho dushaka kubihora ariko jewe kubera namaze après ça parce que jewe si je na DCV umukope wanje niwe yandese kwa nachewa ati kubera kuva kera naguma mvuga nshaka umugabo w'umuzungu kandi n'ababanyi barabinyaturira ukuntu narimeze comportement avuga ati uzoro nk'umugabo w'umuzungu kabisa kandi nagiye ndagira n'abagenzi jewe ndafise n'umupare wanje n'umunyamerika benshi barigeze kumunyagiriza muri 2016 nafashe 2017 nafashe voyage ngiye Dar es Salaam n'umupare wanje benshi bari bazi n'umugabo wanje meme na mama yarazi n'umugabo wanje mugabo riche n'umupare wanje unomsi itariki ni le premier ni ikiganiro le 1er mars ego urashaka kuzobona après 2 mois 3 mois ngiye Malaisie nuko nzoba ngiye kumuramutsa apana kumuramutsa aziki nuko nzoba ngiye gutora support yiwe yo muri park yanje kuko numuntu ndanakoretse na message ucuvuga ati numupare wanje rero kubera nari naramuronse naciye mvuga ati reka jewe ngumane nivuganira n'abazungu kandi goje ni yeswe ngi yari yo kumvugana n'abazungu uruguruka mu mutwe urakura uragira mindset ziri update fresh neza cyane nicaye kintu rero ikintu gihari difference ihari ubwa mbere jewe umuzungu n'umuntu ameze gutya ari afata decision akubwira ati
ndi ngaha kubwa relation ça le lendemain hapana ndi ngaha okay ndashaka ko tuja en couple to dating agenda ku datinga tuwe turi kumwe mugabo ntiwiyumvire ko nzoba tomari abikubwiye akiri kare wowe uri ngawa akaguru kavuga ati okay basireka mbe ndi ngaha kandi hanze mugabo mwirabure naho azi yuko uri past time arakwemeza yuko ejo azokuronka ariko uravyumva umuzungu yashaka kukubwira gutya iyi style wambaye sigu yanje ihindura uzurambara gutya uzuritwara gutya mera gutya ego hariho n'abirabura ashaka kubikubarira mugabo ni gako umwirabura aza kubwira ati igisuko cashaje kuko ikintu ca mbere abazungu barakunda umutwe w'umukobwa kuguma gukorako kabisa umutwe uravyumva rero umwirabure ivyo sinzi peut-être n'ababikora arabakunda umutwe w'umukobwa uko avyumva imagine rero wewe ufise umutipe yo guhanura ati mu mutwe hindura gira kaluke ka bien uraja muri salo koga akakureka kandi azi yuko mwamana umushirako n'umutwe ngaha kukikiriza umuryamye akikawusha akanasamura kubera akamoto ko mu mutwe kiwawe ntanaguhanura ati hindura mugabo muzungu defo ayikubonye ko aca kubwira ati hindura nice. est-ce que tu peux changer ejo nyamba mwasohokanye peut-être que akabona uriko ushaka kubonana n'abantu muvugana cyangwa uri ku telefone gutya arakubwira ati twariko turayaga mugabo je sinkunda abantu bika telefone ube pose tuvugane nshaka kukubona wewe je dibaza byatahuritse les gens Nelly Nat abayishakira abazungu kubera yuko bari street yuko kandi kindi naco jewe ndashavura cyane numva hariho stress umurundi ashaka kugutera cyangwa ugasanga wewe umuhungu aragukunze ugiye iwabo barakwanse mugabo muzungu yagukunze igomba bavuge gute ibintu twaciyemo wewe avuga ati bisigura ko bisigura ko right now Nelly Nat kumwe n'umuzungu ofete ndakubwiye ati si kuva ico gihe je waciyohindura peut-être que nshobora kuvuga ati nabarushe shaka kurongorwa n'umurundi peut-être ndoso twohuza mugabo sinzi azo ari imana ya mutima mweranda turahinduka nivyo cyane gose jereka nze muri kote rero y'akazi kiwawe ka queen of buzz sivyo magare ku kijanye na buzz aho biboneka yuko mu Burundi buzz ari ukuntu abandi bamwe bavyegereza umutima bikabababaza bakabitwara mu zindi nzira zitari izo nyene wowe creatinze buzz yawe nidutahure yuko ari muri buzz hava mu ijambo business sivyo ni business wowe urunguka cyangwa uyakunguka apa yo kutunguka amafaranga urashaka kunguka abantu biciye kuri naka kweri buzz agize sivyo ni vya ibibazo twege tutazi umaze guhura navyo muri kano kazi kawe sivyo twege turabona yuko mengo araturyoheye atubwiye inkuru ya naka turaryohewe sivyo mugabo wewe personnellement nizaye hustles urucamwo ibibazo kuda guhura navyo sivyo twege turi nyuma ya amatelefone yacu tukabona statut yawe tutigira tumenye bon pour le moment nibaze ko ibibazo si byinshi cyane challenges umuntu yaciyemo nko muri 2 aziheze 2 aziheze harabaye ama challenges zo kumva ko abasaha mwahura bakagukubita bagashavura hamwe n'abandi bucuti buhagarara amaze kugwa menace n'abastar ava nk'ibitangura naragiriwe menace n'abastar zo kukubita nini ngabo ubu nibo baza kunsaba ndabapromote ndanamupostinge bazi nibaza yuko ivyo byose ni menace urumva gushwana n'abantu ugasanga umuntu agera kuvuga uko utariko peut-être que wari kuronka visibilité ku company kanaka bakakuburiza biramaze kuba bakabwira umuntu ati uyo mukobwa ntanderagira namaze kugira evenement muri business yiwanje bakagenda kurondera abafashije ngo kumwadeje ngo ujya mukobwa ngo zobacafuza afite kubera iki kubera ko kuntu baziko ibintu vyose no gutukana no gucafuza keje abantu banzi sifa gutuka ko ari wewe se nk'ubu narabihagaze byo gutukana kubera abantu bose je nabatuka kubera nango umuntu yempoza strategy yewe nangize naca shavura ngaca ndagutuka mugabo ubu barabitahuye barazikunda nta muntu aza kuntuka
none kabosi wewe umuntu agusa aronde nimero yawe ni wamuvuze ndetse umufana wa naka aje inbox wawe cyangwa aje Facebook yawe Instagram yawe ariko arangutukara amamenazi uwo muntu ureka kumutuka dabo we urinde jewe ni jewe ni jenzi ivyo nandika ni jenzi wayi navyanditse wayi uza kuma amategeko wewe nkandi umva ivyo byose ni challenges umuntu yaciyemo nubu ugasanga kuri YouTube jageze aho nja kuri YouTube kuzandandishurana n'abantu mu biganiro abantu banza bakagutuka ubuje siniro nka ubuje n'abantu banuka ku marezo sociaux nibisanzwe jewe bijya ndabikunda abantu ke ujenye commentaire ndakunda commentaire unutse uko nanje hari gihe mba nkumbuye gutukana nkacanza muri commentaire tubishane sasa tupiane maneno tupiane kandi ntugire break tubandanye ndabikunda urumva je ntaco bimbwiye mugabo urumva nama challenges bishobora kukwicira wasanga umuhungu yagukunza ashaka kuza kudatinga mwese ariko ndavuga ngo nkeneye ngo uze kudatinga bafise wasanga umuhungu ashaka kudatinga bakamubwira ati ujya mukobwa uzomwikoza aratukana azotuka amaboko wawe azogira ibiki umva ivyo byose ni ibintu bishobora kuba vyaravuzwe kuravyumva ariko ino beze yanje yarama y'abagenzi binkora mutima kuko hariho jewe ndanga injustice ndanga karengana sinzi ko hori ubona n'abastare muramvugira barenganije muhanda bikora ndanga umuntu barengana bashaka yuko umuntu umutunganiriza abe bike jewe maze gufasha abantu benshi kuronka amahera bariwe n'abantu neza kubera navyanditse nka mupost uwo muntu bagaca bamuha ahava kuvuga byose ujya nawe zi agacarondera wa muntu none wagiye kumuhanera inatanyandikeko uraza tubivugane bigaca bihera wa muntu ati neri ndakurunga ikisoda wakoze y'amahera bayamara kabisa cyangwa umuntu arafunzwe ndabishize kuri stati cyangwa ndarondeye umuntu bivanye na ya contact efise influence efise okay bakagenda kumusupportinga agafunga kandi nabantu benshi boza kunshingira inani bashaka kuvuga abagenzi ntabanzi abantu ntabanzi mugabo nkumva yuko umutima wanje ko ndabibonye bariko barabindugikira inbox inkuru kutayiduha ibiki mugabo jewe nkaca ndamuvugira Nelly barakunda kuvuga yuko wewe 95% y'ibintu posta ni ibintu biri negative ni ibintu biba byerekana ishusho ribi kuri naka umbabarire kubaza kino kibazo iyo wanditse ikintu kiri negative hari ukuntu candika utwenga hari ukuntu ushaka ama emoji yo gutwenga wewe kubwa umengo biri funny biraryoshe alors que twe tuko turabisoma hari ukuntu uvuga ati Nelly Nat asarishije minsi yose ni yemera ibintu okay uyu kurandika ikintu kiri negative ukatushaka na emoji yo gutwenga emotionnel mu bumeze gute menga mbanibereye yo 7e siècle nicyo gituma kenshi ngunda gupostinga 0h abariyo masahani umva umutwe ko banyohewe gose ndabikunda bagutahure kandi kinomaze kubona iyo postinze ikintu negative sindonka abantu babikurikirana bambe positive mvuze naka nkamutera amashugwe nkagira iki hari gihe baca baba ya Nelly nitukumenyereye gutyo twaciye umbera uro bajagisaku umva postinze igikorwa cy'umuntu hari gihe babikunda mugabo ntikigira audience go gupostinga negative niyo umuntu aje kundondera jewe promo ndamubwira ati umviriza ubona yuko udashobora kumva ko notangurira kuri kuguha promo ya negative Simona the way ishaka gupromotinga ko naramaze kubona rosokre y'abafana abantu ushikira urabona ivyo bashaka babona ivyo bashaka kabisa mugabo nje nkavuga ati kabosi ndamubonye yaraberewe nta attention babiha kabisa ufite jewe vraiment uburi byohewe wewe yukura posta bagutaho abafana nukuri jewe kujya postinga negative sikomba nango mustar kandi yaro n'abastari babikunda bakaza ariko Nelly nawe uravyumva mugabo is the way to promote baratamye bifo ko babitahura ubakora bitahura is the way to turaba promoting haro no wifuza ko ndamushira kuri stats
iraki indwi iraki zitandatu moins de 24 ziba ziriko ziramuraba ziba zibaze kumuraba ni benshi kabisa ufite hariho ibintu abarundi turiko turaja muri 2024 turi ku murindi wa digitalisation tahura yuko uri umustar Nelly agupostinze wambaye kabutura itabutse wari uyambaye nkayerekana wayi none mucavuga ngo ndakrititse c'est pas critique ndamwandika ko diansi ziryohego naho wariho nk'umuntu aba yiriwe gukaza arushe yabura yapoza bacatwenga Nelly niya critique wamaze kugirira ko wewe byashitse kwifata nabi mugabo niyagushitse ku mutima gose mugabo aga critique mugabo akanye critique ikintu ntakunda the way ibanyita ngo ndashaje ntashaje denuko okay wowe uri kumbwira ngo ndi muri 40 na mukuru wanje ifura ya mama na 40 afise na 35 afora se murazeka ngo urashaje je banyereke nico tuba kenshi wacha ndabishura baze bambabara macha ndabishura ubushaje ni mama wawe baje bambabarira je singunda gutukana ku bavyeyi mugabo hawo uza kumbwira jewe ngo ndashaje Quand mfise 30 à 31 c'est pas beaucoup d'âge kandi jewe ku myaka mfise jewe ndi mu femme d'affaires nkora business ndi mu entrepreneur kabisa riko uravyumva wayi ni bya bindi bavuze abarundi bahindure mentality kujya mubonye umukobwa yize doctora ngo nagakecuru ngo kazogenda ngo kaciye imvyaro mugabo eje zo kuvurira abana bawe kabisa urakunda ico kintu ndi abantu barashaka kuvuga ati nivyo ahora cakara ndagituka abantu no muri espace yabo muranda bituka wayize kubira umuntu urashaje bagusaza niteka mugabo babikubwira ushaje nivyo vyemeye kabisa mugabo je ndacare mu bajene ndacari umujene wayi uza kumbwira ngo ndashaje kandi jewe nzi yuko none generation yiwanje ba prizi twiganye muzakubabwira nabone ko arabatama Nelly mona wabaye mu bambere watubwiye mu makuru yiwawe yakare watubwiye yuko mona yabaye mu bambere kugoreka ifoto ari kumwe n'ujya mu fiancé wiwe sivyo commentaires ziraza no kritika abantu baravuga ibikini biki bakavuga ati uyu muntu ari ukuntu nibafitingana na mona uyu muntu hari ukuntu batagize iki izo commentaires bamaze kuzibona sivyo wowe kubgawe amaze kunkira irya foto commentaire wamuhaye rimeze gute jewe ndagweke message ntubwire bararyoshe kuraba afite urabona mu buzima bawewe ni mona yamucaguye si wowe wamucaguye kabisa kira murafise droit yo gucagura umuntu ahitamwo bazobana mu buzima bwiwe peut-être ho bahaje wowe wifuza ko yari guba ari we mona yari kubereka ababeje bameze uko ba six packs bakuramba midomo nini bafata amaripsi oya inarabero yo maniga uravyumva peut-être baraje baramukomeretsa baramubabaza yari yize peut-être que uyu twogirana famille ko fendo fekira muntu arategeza kugira umuryango wiwe uzova muhira ugende kubana n'uwo mwahitanye muri Bibiliya Yakobo yarakoreye umugore wiwe imyaka umenga yamukoreye imyaka sinibuka imyaka mbwa yari myinshi cyane yashere yamukoreye imyaka myinshi yakingero kugira arashere wa mumuntu kabisa wewe jewe ni nahitamwo umutama it's okay namuhisemo kubera mbona characteristique ziwe ko tumachingana simona mwari muzi ngo azobeka ngo uwo mujene adoresa basimwe mwifuza no ni droit yiwe kandi to ni duhari kugira dusatisfaise abakoresha ubuhinga ngurukana turakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kabose ariko simaka tubanezereze muri vyose eske ni mamahoro nezereze mwebwe ejo cembaho nabi ubwa mbere kugira shwa y'umuntu muzokubakana ikintu kigoye cyane kabisa uzoko hari gihe nk'akarorero uronka umuntu mwajyamanye umunsi wa mbere akakubwira ati je nkunda kuryama nambaye impuzu wewe nawo mugabo jewe ndyama nambaye impuzu kabisa ko ari umugabo wawe utegerezwa ko jewe shaka kuryama utambaye impuzu
okay jewe nshaka kuryama amatara yazi ugasanga umugabo aryama amatara yaka wewe nawe amatara ni yakosaka muko murafightingana wari umugore wawe n'umugabo okay mu rugo nukuzuzanya mu rugo nugutahura nugukompleta rero mona afise igituma yaramucaguye nuko barakundana neza cyane ivyo ndabizi barakundana kabisa ni true love mona ari mu rukundo kabisa kubera ama commentaire yaje menshi bavuga ati ngo peut-être mona kurikiye akanoti amahera mona ari wenyene aringiza amahera yiwe araronka amadira ama publicité kabisa hama ikindi naco mona afise umuduga wa plus de 30 millions yiguriye eske umbwira yuko akiri muri bana b'abatotosho bo kwifotoreza ku mahoteli meza bo gutiza impuzu bo gushaka ko umutipa mugurira iPhone wewe nyene yariguriye iPhone yiwe kabisa imodoka ufite umugabo nibi abakobwa bwe kumenya umugabo azogwa agaciro bivanye n'ukuntu agusanze kabisa uriko uravyumva niba mureke please mumureke je ndibaza abajene bo mugora gose mona bamuvuruga ufite mona nijya characteristique yiwe biragoye kugira aronke n'umurundi yo mutahura jewe ndi mu bantu nakwa ndambwiye ati mona wendera umuzungu we na murundi azogutahura muzoko muri kung fu so tazokufuhira so tazokubuza gukora muziki wawe nawe ubikunda ubirimo nibangahe barongokwa twashobora muri career kabisa Queen of Buzz in the building, Queen of Buzz in the building. Kumengura babaye. Ufite abafana bakubamenye yuko tuge ntidwari kugira tu expose ubuzima bwacu tubahe abo mwebwe mwifuza. No, kweki ni mahoro kugira ndabanezereze mwebwe. Baza kwanza kwinezereza before uko ndabanezereza. Ni shwayi wanje, ni shwaya mona, abavyeyi biwe baramwemeye aho wavukana baramwemeye none mwe muvyanga muri bande jewe nta kintu ndiriye kuzobona demande bagiriye Nelly Nat I like baru demande yiwanje ndagutera inkuru uwo musingirana na kamera zanyu zizosha kubera umuriro uzobu hari bizoba birenze abantu bose barashaka abantu bose barashaka n'iryari turashaka tumubone kabisa kuko hari abantu baba gutuka amakomantere ngo urongogo warabuze umugabo umva ni hamwe abo bantu babonye urongowe baca bapfa kubera ufite nizo komantere rero bazoshaka Nelly hari ikintu wavuze yuko ngo muri industry iyo haje umwigeme ategezwa gura n'ama challenge yo gutwara inda yo kugira iki bazari satani sinzi Ariyo peteze ko bari mwe mumbi ijya mu bakobwa kugira bace batwarinda. Ikibazo cyaje gihagaze ngahanye wowe wavyitwayemo gute kugira ushoye kuja kure y'ivyo bintu kwera yuko afite ni cakiri nakubwiye fondation niyo inzu yubatse ku mushinge mwiza iduga neza kandi iraguma fondation n'umwana w'umunyeshuri ahatangurira kwiga niyo hazomugaragaza icyazo umwigisha niyo yatangura kwigisha nabi ukiri muri base y'amashuri urashaka kuzoshika imbere bikanga. Nice one. Jewe malgré tout amatwara atoboye menshi sinaboro nyinshi amazuru aratoboye ndambara amapantaro inzara nyinshi inzara ndende umva ndisiga sinigisiga mukorogo ko mutere mugabo ndisiga akansi akatuma asa neza mukorogura gacisha ko sometimes ndisiga rouge à lèvres mugabo ndacafise yandero yo kuziko ya Pentecost igendero bamaye n'ubu niyituma je urambona mu bubare bwinshi mbona kangara kaki ni utwabaze guhura mu masira mu makonseri sinjayo kenshi mwashatse kubwira yuko hariho indero naronse yagira en privé bino cyangwa kuvuga ko ndumweranda no personne n'est parfaite mugabe cyo mvuga indero yo kuziko uravyo jewe kubona je me suis préservé y'ivyo bintu di ekarta sinakunda meme n'abartiste je bampa rendez-vous amamap n'abartiste nayo wikoza no naravyanga kabisa naravyanga tugirana imigenderanire kuko nari bise principe akazi n'akazi usoye indirimbo nziza nzoyivuza usoye indirimbo mbi tubona yuko ushobora kutuzanira atari nziza mu nubwati kuri public nitwayivuza je sinayivuza ufite nabwo kwereka ko akazi n'akazi
ibisigaye sinshaka imenyera kabisa ya ufite nagumanye ivyo cangumana n'abantu bankoseya ivy'umuziki ivy'ibiki ya ufite ni ndero uba warahawe kandi ni ndero y'abavyeyi uba warahawe je ndibaza bishitse nkahura n'umukobwa umurundi kazi yifuza kuza mu muziki muri entertainment en général ikintu ca mbere nokora ndibuka yuko na Masarende yarabujije mushiki we kuza mu muziki kandi mushiki wararimba neza rwose kubera ni vya bindabona ku baririmbyi kazi bikomporta babamo cyavuga ati mushiki wanje bimushikiye so birababaje cyane ntaco noba naramufashije rero ikintu gihari nibaza yuko nabo bakobwa baza muri entertainment baze bafise umuriro muke trendinga baratwandika hirya no hino turaba abastare kuba abastare ntibisigura yuko ucubikirara kuba umusitare ntibica bisigura umuhungu wese aje ngo wemere bafite kuba umusitare ni kwiyubaka ukubaka brand yawe ukagira discipline kuba umusitare si kunywa urumogi kuba umusitare si kugira dread rero abastare batagira dread ni shwa kunywa urumogi ni shwa kunywa itabi ni shwa kunywa inzoga ni shwa guhena uri umukobwa ni shwa kuko usanzwe ubikunda sepa yuko ugiye mu muziki uhene nibice bikwereka ko uri umustar bagira discipline ubu turi ku murindi ushushe cyane aho dukoresha ubunyangurukana bumenyi hakaba abahungu ngaho hiyo inyuma y'aya ma internet yacu ba diaspora baza bahendesha amahera aba artiste bacu aba journaliste bacu bakora ku bunyangurukana bumenyi why utokwipreserva ubikore nkuko wogenda nkuko indero y'ikirundi bidusaba. Merci beaucoup ndagushimire cyane kabisa kuri yo ndibaza ni message uhaye ku bandi bakobwa bari bafite dream. La vie c'est pas compétition ubuzima ni buke nucu competa ngo nakaya ari ngo ariko yambara muri concert ibintu bya 5 millions no genda Oscar fashion muvugane agukotere kabisa kugende use neza jewe reka magara rero nk'umukenyezi nk'umurundi kazi washoye guhagarara ukaba influencer washoye guhagarara ugatanga ijambo rikarabwa n'abantu benshi rikumvirizwa n'abantu benshi mugabo biciye ku social media yiwawe sivyo nabakobwa benshi bakurabira akarorero ni benshi bifuza kumera nka Nelly Nat mugabo ikintu cyangiye nuko wahisemwo kuja no outside the entertainment kurondera ubundi buzima butari muri entertainment kuja mu zindi business ziwawe ikintu ngoma ndakubaze ni kijanye na business yiwawe sivyo ngumagare kuri business yiwawe wambwiye yuko ufise umugambi wo gutanguza bahita gute ni park yiwawe byaratanguye byaratanguye wananyeretse n'amafoto bariko bara félicitations kuri ico kintu uwo mugambi waje gute target wari ufise ni yahe kubera iki wiyumviriye kuzana iyo park James target yo kugurura hotel d'Antoise myaka 3 okay cyavuga ati ngo tuzobikwibutsa murabinyibutsa myaka 3 ushaka kuzoba nuguri hotel pana ngoma anjure hotel ofite sinzi yo mu bitahano mwishamba niyo target yanje hama umugambi nashatse gupromotinga l'image du pays ona Nelly Nat Burundi ona nongahana bisutuntu tugaragaza ndiyumva mu Burundi cyane kabisa kuko naragiriwe amahirwe yo kumenyana n'aba diaspora bakantuma ibintu nkabikora cha turiyumvira yuko why ntoshinga agence kugira baze baraca muri agence yanje nategereza gushira agence y'ingenzi hasi nkuko nabise vision yo kuzoba umuntu novuga ati afise ijambo muri tourisme ariko ni Imana iguha destination igakubwira ati he bibi jamuni why ntari kuguma ndiko ndavugwa why ntari kuguma kuri micro za Imani ni benshi basanze kuri hema bakiri yo ba vivance kabisa why ntari kumera nkabo ngume mugabo narafashe destination ya entrepreneuria ndavuga ati reka nkore kandi nibaza yuko no gufata ingingo yo kuva yuko ushobora kuguranwa amafaranga ukayakoresha ko bari risk yo guhomba mugabo jewe jeoze félicitations kuri ico kintu rero mva nibaza yuko ni parke ni jewe ndamuntu ndakrea gose ndi mu créatrice parke twiyumviriye nabonye yuko ata parke hari
ni Bujumbura ntaye hari pour les enfants washatse kuzana impinduka ngabo nararavye Bujumbura ndabura espace iri vide Yeah. ndavuga ati reka nje igitega dutangurira mu gisagara tubona yuko kwanza twanze tuteze imbere ibisagara ibindi bizoza mu nyuma cyane ndabona igitega ndiyumvira igitega ndadodora baranyumviriza turayaga ndabwira umugambi et après baransapotinga ndanabashimiye rero tugeze kuri phase ya kabiri y'ama decoration installation y'ibintu nibyo tugezemo tugasha twihaye gushika d'ici mais tuzoba twahejeje kugira jo tungurure Yeah. Bagushira muri kategori y'abantu bamwe bibaza ati afisa aba diaspora benshi yoba bamurunkira amahera kugira bashoye kubandanya umugambi wiwe ziya singuvu ziwiwe ziya siki sivyo ndifuza ufate kano kanya ubutumwa abandi bakobwa twoma tubona mu gisagara barashininga turabona ku social media amafoto meza asa neza gize iki mugabo tugiye kuraba project bafise tukabura projet nimwe bafise tukabura ivyo basanzwe bakora tukabura iki niki ndibaza yo kuntu umwanya mwiza wo kuvuga ati nka Nelly Nat ubutumwa ushobora gutanga ku bandi bakobwa biraryoshe kugira mu gihugu aba influencers tubona yuko bafise business ziwabo zitandukanye biraryoshe kubona mu gihugu abantu twama tubona ku social media bafise ibindi bintu by'iwabo akote bakora tukavuga ati bijya n'ivya Nelly Nat bijya n'ivya Monia Fleur ibi n'ivya Kaze wowe ubaha ubutumwa bwawe kira nubaza yuko ikintu gihari no guhaguruka bahaguruke bakoreshe rirya zina bafise mvuze kwanza ku bantu bazwi bakoreshe rirya zina barivyaza umusaruro kuko ntituzokwamaho tuvugwa hazoza izindi generation z'inyuma yacu zi trending kabisa for real eske uzokwicara uvuga ati iri zina narikoresheje iki bambone bankunde dukundane hama kubigeme turi 60% mu Burundi abigeme turi benshi cyane kabisa izo 60% dukoze turashaka guterera mu iterambere ry'igihugu kandi umwigeme n'umuntu yumvirizwa cyane gusumba n'umugabo merci beaucoup kuko uravye turi nabizigirwa ama banki abakesiere n'abagore ndabesha abasokretere benshi mu makampani n'abagore ufite shatse kuvuga yuko turizigirwa jewe ari hano ushobora kugenda nka dodora bakambona wowe bari kugenda kudodora bakakwemwa ko babonye umukobwa bigakunda club n'abakobwa ubu bareka atagira umukobwa nta mugabaza n'umuhungu otese c'est la même chose hose why iyo mpano si impano nuvuga ati ubwo buntu twagiriwe n'Imana why tutobukoresha mu kurondera ubuzima bwacu umugabo n'ivyo turakeneye abagabo umugabo azokubahira uko gusanze umugabo azokwinvestisa muri wewe niyabona yuko ufise nawe ivyo uri kurakora umugabo no kuzuzanya gushira hamwe ntiduce dushaka ko abagabo baduha amafaranga batugurira ama iPhone batugurira imiduga batugurire sinzi badutware ku mabervedere badutware Van Beach umve kuryohewe juste pour facture ya 100,000 genda uraba ama facture bari asimenshi 100,000 sasa ngana n'umukobwa wawe ukoze 100,000 oreka niyobora wajya kwisohokana ukari ya facture kandi biraryosha umutipe musohokana no musi ari chef facture nawe jukari aho kambya ati sherakira 50,000 genda ushire mu litiro zingaye z'igitoro biraryosha umutipe akubwiye ati yo batevye kumemba ku kazi ushaka kuma 200,000 dihinzu canke tugingire ratio ndayagusubize biraryoshe ukazamva sheri wawe yampaye amafaranga okay sheri mari mikashi ndaguhe canke reka ucuza gutora sheke ugende gutora amafaranga biraryoshe rero dufashanye n'abagabo dufashanye n'abapapa bacu ubona yuko utoronka umutahe ufise projet peut-être que papa barashaka kuba afise parcelle quelque part peut-être que bafise amatongo genda urime muri ayo matongo canke saba papa wawe titre tora muri banke tanga umugambi saba amahera ubona yuko utohomba hama utange plan d'affaires bayigukorere papa en tout cas ukoranije famille yawe papa na mama ukababwira papa ni munize titre y'inzu ngende mu mafaranga barashaka kubikora n'ivyo iyo communication nayo ihari en fait rishatse kuvuga yuko dukore nayo ibirori birahari bizokwamaho biraryoshe kwitwa umusrey kwini uri urajya amahera winjije biraryoshe kwitwa umusrey kwini wagiye Dubai urihiye billet d'avion na hotel vyose
birababaje kwitwa umusreyi queen atari umusreyi queen ku mahera wa wivye ari abakobwa bagira cambriolage bakajana n'abagabo muri hotel akabona arasinzira agaca musopa agacanya anyata akagenda bari BJ barahari bariho ufite shatse kuvuga nitube muri ubwo buzima tuzokura tuzovyara eske abana bawe bazotora ingesi yahe yo kuja kwiba abagabo era abakobwa bana amatelefone mwicaye mu ndreje aca gutwa telefone hari abakobwa babagenzi mushaka kuba muri kumwe isaka muri size ngaho ugiye muri toilette asigara saka amafaranga agakura yagaca atekana iyana umuzanye muhira n'impuza kwiba n'icupa ngira ry'umuvinye hakwa kuritwara kurigira mo stoke y'amazi ofite izo ngeso batubazi bamwe muzihagarike kwitwa ko ugiye kwifotoza ahantu heza mugabo udashaka kwerekana no muri salo y'iwanyu bihagarike faut être fier yaho baruguru vuga mvaruguru naje mvaruguru ndavyemanga mvaruguru kandi urashine kandi urashine mvaruguru kaje ndavuga ati mama wanje n'umurimyi kazi aragira business ziragize ububare bwararima ararimisha kabisa why not numva Nelly ngira peut-être rero tugenda turabivuga cyane jewe urabona ari kuri Instagram adakarira abakobwa baza muri entertainment bagashika kwigira aba boss lady batara aba boss lady ndabikarira nabati stop amahera ufise même moi aussi j'ai pas d'argent uko dushaka mugabo ndafise ayo nshobora kuvuga ati ubu Nelly Nat nta mugabo ashaka kuza ankange kabisa ya mugabo c'est pas l'argent ugira tuganza abagabo hari abantu benshi bazi ngo umukobwa afite amafaranga akora business ngo nuganza umugabo no bibiri tubwira yuko umugabo azokwama ari umutwe w'umuryango every day apana umutwe w'umuryango gusa nabasaza bacu ufise amafaranga nucu mubona ngo nacari no hari famille sanga baca bakuba acagaya nabo bavukana no respect abo muvukana papa wawe na mama wawe bubahe ajya amafaranga ufise yinvestise muri famille yawe kabisa Nelly mukurangiza story yacu kubera yuko ndabona yuko tumaze kuyaga byinshi kandi personnellement ndumva yuko ufite izindi parti nyinshi zo kwicara nawe ukabandanya unyigisha kuko ndumva ndonga ama inspiration menshi avuye iwawe nuko nakora dukurikirana c'est sûr yuko bariko bararyoherwa kubona Nelly Nat muri hangout ikintu nifuza kumenya byarashitse ukagira umushuga daddy mu buzima bwawe umushuga daddy aguha ibintu byose wicaye jewe nta mushuga daddy nagize naho nuwo twaba twarasohokanye asumvye imyaka babona amenga n'umutama ahubwo yaranyuguruye mu mutwe ko bijya byo kwicarana n'abantu bagusumba imyaka barakugurura mu mutwe yaravuze ati korukuti crée ça tu fais comme ça giribi organise-toi comme ça giribi je te donne ça genda ukore kabisa uretse umushuga daddy ni wa wundi relax icara inzu imodoka kabisa amavoyage ego banye bashuga daddy bariko baragusubiza bariko barakwica mu mutwe sambla yabije nibibaho Nelly apa ico kibazo cy'abashuga daddy ikibazo kurikirana nshaka kubaza ni ikibazo kijanye na kugendana n'umuhungu côté financier adahagaze neza gose kubwawe urashobora kumuha umwanya bo urukundo rurabaho ariko nakubariye amahera none uko wifata ukuri uko niko umuhungu azoza agukurikira bivanye naho muhuriye ariko sinase yuko umuhungu adafite amafaranga adashaka kugira ngo umukobwa afite amafaranga ariko igihari mu kibano ni bibi aiga kujya batuvuma bica bisangana couple yanye utakana bawe ngo ya muhungu ngo wewe ngo ureri mama ko ngwapatia kila kitu turumva arakureze kandi abahungu bafise amafaranga kirazira kwamviye abakobwa bafise amafaranga birabatera n'imikoshi kuko barabavuma mu kibano reko umukobwa ni bamuvuma umukobwa yego baramuvuma ugendana n'utwana wasanga mama we yapanitse wowe ugendana n'utwana ibiki yumva byose nibaza ko oya vraiment we tumenye level turi ya uri kubatwenga nivyo tumenye level tumenye level turi ko nitugayike mu kibano genda wowe nyambo ubona yuko amahera ufise hariho
revo yawe Kabisa. genda urondera wayi mugenda kurondera none ugiye kurondera umukobwa afise ayo mafaranga ugasanga afite ibigwara arabigwaye kubera wagiye kuri revita igusumba yani kuna ngazi umepita wa bavyita mbe bavyita gute ipapa gupapira ikintu okay urafise ubaye muri bwa buzima ushaka ubuzima bwa guca unyaruka mugabo kimwe mu bintu namaze kubona umukobwa yakoze ngaya yitwa Mutoni Yose uramukunda sana yakora neza umenyesha amakuru umwigemekazi uramusapotinga gose tugwiriye cyane kandi yabaza neza ari pose urabona yarafise dewe yahuye n'umupoliticien yaramubaza ahuye n'umwanditsi w'itabo yaramubaza niye difference yarafise n'abandi bigeme cyangwa abakenyezi bakora muri bino bintu turi za desi quand même kuko uko twamubona nk'umwigeme je nkajewe nk'uwaciye kuri medi ndazi combien de fois bigoye kwakira kuri umumenyesha makuru w'umwigeme kandi yaraje muri entertainment yabaza abastar nkajewe nk'uwabigiyemwo ndazi combien de fois ohiye hari nk'abamugwanye peut-être ashaka kuba ariyo bamugwanyije mugabo rero aje kujya agacagira trend nk'ijya ntivyanezereye benshi je nari nzi peut-être ko inyuma yiwe tuzoronka n'abandi je imbere izoha kabisa mugabo urumva amaze kutudeseva aho yazatwumva ngo ni bya bindi byo entertainment abakobwa sinanse ko umwana n'umugisha hari abavuga ati ngo niko taravyara no umwana n'umugisha umuronse kandi nanje ndamuronse bashaka kumvuga bijya byose nandika nanje ndazibazomvuga peut-être ndayitwande ya mariage kuri vyumva ariko reka tubivuge turabe ko bigabanuka abahungu n'abana babi ni binavuze les diaspora vraiment je suis tellement désolée muratumereye nabi cyane muramereye nabi ugwaruka murabafrena gose murabafrena kandi n'abakobwa erega abakobwa turi faible mama mudutuga ngo turama ipapayi rihiye riguye hasi ngo turirigiriye turivuka rihiye rica ribora mutaririye erega nivyo turi faible cyane tubonye amafaranga cha duhe twamama amahembe mugabo n'oublie pas nous sommes des serpents malgré nos beautés diaboliques. Hala 5 merci ndibaza iyo ni caption yanje vous êtes des serpents malgré nos beautés diaboliques. Cyo tugirira natwebwe tuzobibagirira hari story trending ya mawiga buja wowe urambara mawiga buja mbe wigzi ofite projet yanje narabona abakozi mabuja habuziki insinga genda kwirukanga ja muri banki y'amafaranga rungika kuri chantier ndugaru Gitega nkaduga dimanche mercredi nkabandi bujumbura gusinyisha amasheki vendredi yaje nduga ofite ndabona umwanya wo kuja muri salo kwicara gushaka mawiga bansokoze ndavuga ati nta office ifoko nkata abafaransa nibo bavuze yuko ibonye umukobwa akasa umushatsi abali parcours mushasha tanguye ofise je narakasa umushatsi kugira ngo ndi aleze nkore neza ndi pose kandi umwanya wo gushaza wo kwambariza wigize itabuja uzovuga nta wigize ibuzi itabuja je nzo amahera arahari ibiwigi ngo zitabuja zibuja sikwasa ujumbura basi kandi ni ubivuga usanga niyo wiga atayigurira anengana n'abagabo kuri van ndabashimiye ngisima kuba dukurikira ndababwira ati merci beaucoup mugabo wa mbere no shimira cyane bivuye ku mutima umuntu yitwa Nelly wari warambuze naguma nibaza uzovuga ati neraraganda nkayuko abantu oya naratahura warambwira ati ndi muri ibi ndaduze Gitega ndi mu projet ya nabitahura cyane mugabo merci beaucoup Nelly Nat imana iguhezagire cyane imana project yawe urimwo je ndi stress ata yuko biraryoshe ndagutumye ugacuza twagirira can't wait duci let's do this lega tubikore imana ikuje imbere kandi disiyo sata yuko ikintu imana ibonye yuko umuntu yashizemo effort ziwe zose n'imana icishamo n'imigisha n'izindi effort zacu disiyo sata yuko wewe nzogutumira umunsi umwe tugende Gitega tuje muri park ya ituba yitwa gute yitwa Capital Garden Park. Nice one. Capital Garden Park. You already know. Ndagushimira wowe dukurikiranye du début à la fin ndakubwira yuko je kino kiyago nungutse ibintu byinshi nungutse yuko na mwanya uhari wo gutumwanya umwanya dufise ni mutoya dukore dufocusing n'ibindi bintu ubuzima bw'abandi sina mpamvu yo kubijwisha gose mugabo ko biri kose
tubeho turyoherwe ibintu bimere fresh sana. Ari kumwe na Nelly Nat, urashobora kuja ku ma platform yiwe yose akoresha ukandika Nelly Nat Burundi kuri Twitter, urashobora nyene kugira uzokamuronka updates ziryoshe. Basha ntibankurikirana baraho. Mama Halo 5 rero duhera kuri rya kamera ya hajyanye cyo tugira gucanye. Ngira guca. Tugira guca tugira gatatu. Ça veut dire quoi ça? Ni ibintu biri updates. Wait, tugende buhoro. Ugira gatatu pop cyo vuga hangout. Ready? Okay. 1 2 3 pop hangout. Cyo tuzaga hagati. Pop hangout. Turangiza ari iwawe. Pop hangout cyo tugira Halo 5.